Banywanyi b'iyimbonesha kure ya Hejuru TV niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe muri aya makuru tubazaniye muri uyu mugoroba. Turi ku itariki ya 20 Rusama 2024, tukaba tubazaniye inkuru idasanzwe. Turaza kugaruka ku migenero y'u Burundi na Tanzania, tugaruke kandi ku makuru havugwa mu gisata umutekano ntuze gucikwa. Gusa iyi nkuru rero bamwe bayitwenze, abandi bariko barayivugaho bigiye bitandukanye, abenshi bakaba barakaye cane. Reka dutangurire kuri izo komantere imbere yuko tuja mu nkuru nyezina. Hari uwagize ati aho yomuhaye agatoro n'umuyaga nkuba iwe yabuze iyawujana muhereza inyoni. Asha aho ndazi avize ico amubwiye mu kumuha utwo tunyoni, niyibaze ngo bizijana iyi tariki muyandike. Uwo numwe. Yundi yagize ati burya aba Tanzania ntibafyina bararaba neza ko atari utundi tuntu bamurungikiye. Undi akagira ati inyoni kweri, akarenzaho utuntu turiko turatwenga tuzwi nka emoji. Hari uyundi yagize ati buri gihe ucibaza ko vyose ari ugufasha uzohora ukenye. Yundi yagize ati nizere ko zakiririwe hanze zitinjijwe mu nzu nimwe zizohava zica zirekurirwa mu kibira. Ubundi abo usanga ari abantu bashobora kuneka ibikorerwa ahambaye. Byarabayeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa na Israeli bakoresha uburyo bw'amangentegente mu maperereza yabo, na n'ubu vyoba bikihari. Usanga ubwo ari uburyo ababanyi bifashishije bwofasha kumenya uko Nord Kivu yofatwa atantambamye. Nawe rero akaba yatwengeje. Ivyo byose rero tugiye kubigaruka ko muri aya makuru. Ese izo komanteri zoba zaje bivanye n'iki? Ni inkuru rero iriko iravugwa cane, aho umukuru w'igihugu ca Tanzania yarungikiye utunyoni mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire. Utwo tunyoni two mu bwoko bwa pao twazanywe n'intumwa za Perezida Samia Suluhu Hassan, tukaba twakiriwe n'umukuru w'igihugu ku munsi weje ku itariki ya 19 Rusama 2024 mu mugoroba. Iyo nkuru yose tugiye kuyigarukako, ariko nkuko twatanguye amakuru tubibagezaho, muraza gukurikira n'iyindi nkuru ivugwa mu gisata c'umutekano ku basirikare bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amarira arabandanya kuba menshi muri bo. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni Hejuru TV. Ubucuti hagati ya Tanzania n'u Burundi burabandanya gutsimbatara. Ku munsi wejo ku itariki ya 19 ukwezi kwa kane 2024, mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakiriye ingabire y'inyoni ndege Tausi canke Peacock zine arungikiwe na mugenzi w'igihugu ca Tanzania. Samia Suluhu Hassan akaba yari yazimwemereye igenekezo rya 27 kwezi kwa kane 2024, aho yari yateye iteka ibirori vyo kwiyunga hagati y'ibihugu vya Tanzania na Zanzibar. Izo nyoni zikaba ari ikimenyetso c'imigenderanire myiza hagati y'u Burundi na Tanzania, ubucuti hamwe n'urukundo nk'uko byashikirijwe na Gelasius Gaspari byakanwa aserukira ico gihugu mu Burundi. Evariste Ndayishimiye rero nawe akaba yarabakengurukiye cane kuri iyo ngabire, nawe aca habarungikana icayi n'ikawa nk'agashimwe ahaye mugenzi we. Yongera basubiriza mu nkoko ibifungurwa bitandukanye. Ku bw'agaciro k'izo nyoni, Samia Suluhu Hassan yazirungikanye abaganga bazo kugira baze kwigisha abazosigara barazivura zirwaye. Iyi nkuru rero ikaba ibandanya gutangaza abantu benshi bagiye batandukanye. Hari yundi muri komantere yagize ati ako nakagaenda inyoni nyene canke ni bimwe bakora umuntu akaguha kado ya gato, kumbe indani hariyo kontake ya vewiti. Barakwiye n'imfashanyo y'imbwa kugira ngo dufate izo nkozi z'ikibi. We akabiye bivuze atwenza. Hari undi yagize ati none wibaza ko atoba tarazimusavye hama ngo ubucuti cankwe akamaro Tanzania
fitiye Uburundi ni kenshi cane ntawo kudondagura agaheze. Ico idufasha gisumba n'ico Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburaya bokora bafatanije. Rero nta komantere ibindi vy'ubukene dufise, ni twebwe nyene ubwacu twikenesheje kubera bube gito cane cane bw'abaduserukira. Uko rero niko bamwe bagiye barabivugako. Nawe ugira ico utangaje kuri iyi nkuru muri commentaire kugira ngo twumvirize iciyumviro cawe. Tuje ku basirikare b'u Burundi bari muri Congo bariko baratabaza. Abasoda b'u Burundi rero bari kugwana muri Nord Kivu muri Republika Demokarasi ya Congo bariko baraca mu bihe bitoroshe iruhande y'intambara zikomeye barimwo. Bano basoda rero bavuga ko n'udufaranga bahora bahabwa two kubafasha kubaho canke indemnité de guerre badaheruka mu kwezi kwa kabiri. Ubu bavuga ko rero babayeho nabi cane mu gihe baryama batazi nuko bavyuka. Umwe mu basirikare yagize ati turagusavye usubire usemerere hano muri Republika ya Demokarasi ya Congo duheruka kuronka amafaranga y'ukwa kabiri, ubundi twahora tuyaronka mu kwezi ku kwezi, ntituzi uwo dufukamye mu nda, raba usemerere turahagorewe. Umusirikare rero agabisha ko amagorwa barimwo muri Republika ya Demokarasi ya Congo ashobora kuvamwo ingorane zikomeye. Undi musirikare we yandikanye ishavu ryinshi agira ati turagukurikirana cane kandi burya n'abatagukunda barabona kuvuga ukuri. Jewe ndi umusirikare ndi no muri Congo kandi sindi muto mu mpande zose, haba mu kazi ndafise ivyo njejwe kandi n'imyaka y'akazi si mike. Aha rero amagorwa turimwo muri iki gihugu twebwe nk'abasoda twubaha indahiro twarahiye, tukubaha ijwi ry'abanyagihugu ryo ryashizeho perezida, hama nawe agaheza akadutuma. Mu vyo rero mwagiye muratanga mu kugena ibintu vyifashe hano harimwo bikeya babahaye amakuru bashikuje, ariko kandi harimwo n'ukuri kwinshi. Ngiye turiko turahonera ino n'indahiro twarahiye imbere y'umukuru w'igihugu, ariko turababazwa n'ukuntu inzara itwicira imiryango, abana bacu bakirukanwa mu mashure aho mengo turiko dukora ikiroberi, kandi tuzi neza ko hariho indemnité de guerre yategerezwa gusahiriza imiryango yacu. N'uwo dutelefone ngo aduhe akadeni ka minerivare akubwira ngo mbeko ko urashobora kutagaruka uzoyampera hehe. Ibindi vyose rero vy'inzara turiko turagirira ino twabifata nk'ibitwarika, ariko haragera mu miryango twiyumvira tuti ariko burya perezida n'umukuru w'igisirikare bariyumvira ko natwe twoba turi abarundi nkabo, canke bariyumvira ko natwe ari responsabilité zituraba mu miryango yacu kurya bimeze kuri bo. Ubu twese turabona neza ko umutekano w'u Burundi utabangamiwe nk'uko tubayeho nabi muri kino gihugu. Turakwije amezi tutabona n'ubusabusa bahora bacisha kuri konte, ayo twahora tuyarimwamo minerivare z'abana. Ino ingene turonka ico dufungura n'amabanga, ariko tuguma dutumika kubera gusa tuzi ibanga twasezeraniye igihugu biciye mu ndahiro zacu. Hamwe igihugu cacu coba kitavumwe, harabura umutware n'umwe mu bo hejuru yokwiyumvira ko basoda ibihumbi n'ibihumbi turi ino. Icambere coco mu bikorwa birimwo urupfu nk'ibi nta kindi igihugu cubahuka kumaza abantu amezi arenga 6 kitabagomboje. Uburundi nibwo bwonyene bwubahuka ibintu nk'ivyo kubera inyungu zabwo z'abatwaye bacu atarizo zacu n'imiryango yacu. Naho urwanira ino ntibashobora kukwemerera guta kwivuza. Mwumve rero nk'abantu bafise indwara zidakira nka asima, hepatite n'ibindi zemejwe n'abaganga, ariko bakakwankira gutaha basi no gufata imiti gushika naho umuntu yicwa n'umunaniro w'igitigu canke ibindi. Umushefu umwe we yabwiye umusirikare afise bumwe muri bene ubwo bumuga ngo niwe yobwana neza kuko atoheza yiruke bategwa. Umwiyumvira imvugo n'ivyumviro nk'ivyo. Iyo bariko bavuga gukunda igihugu harakwiye kuba gusigurwa neza ico baba bashatse gusobanura. Turitegereza insaho z'amahera abakuru bari hano bagendana, tukaraba n'inzara iriko iratwicira muri iyi misozi n'imbeho, tukiyumvira tuti nabo ubwabo ntibikunda. Hano tuhaboneye vyinshi, ubu harimwo abariko barakwiza amezi 9 batagombowe.
ndakubwije ukuri ukabona ibi bintu birabandanije gutya vuba hazoba isanganya rikomeye kandi ata n'umwe yigeze kwiyumvira mu gihugu. Hagati aho rero abaguye ku rugamba nabo ntibazwi kugeza ubu, kuko abasoda bose bagira ico bashikiriza bavuga ko kugeza ubu tabuze abasirikare b'u Burundi baguye mu ntambara ziherutse uko bangana. Bavuga ko hariho amabatayo atarashobora kumenya neza abasirikare bayo bose iyo bari. Biragoye rwose kumenya abapfuye, abafashwe mpiri nabo baranyegeye bataragaruka. Mu rwi bavuga rero ukaba baguye ku bwinshi n'abasirikare bashasha cane baguye muri formation yo mu Cankuzo baca bajanwa ku rugamba batari bamenyera na gato ivy'igisirikare. Abasoda bose rero baremeza ko ingwano babayemwo itoroshe, n'intwazagabo zibiri zitwara amabatayo zarahonokomerekeye, ariko Imana irakinga. Abo ni Lieutenant Colonel Bizimana atwara batayo ya 5 na Lieutenant Colonel Mbwayiba arongoye batayo y'icenda, bose ubu baratwawe kuvugwa. Abasoda rero bo barabandanya kuvuga ko batumva ico bagwanira muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ntibumva ico bapfira, ntibatahura ingene ata n'umwe yitwararitse imiryango yabo, kandi nabo nyene bakaba mu nzara iyo bari ku rugamba. Abasoda rero basaba ko boza baragomborwa. Abasoda rero baridoga kandi kubona abasoda b'u Burundi ari bo bonyene batswe amatelefone, mu gihe abandi basoda b'ibindi bihugu bose bafise amatelefone bakavugana n'imiryango yabo. Ubutumwa rero bw'abasirikare ntibikwiriye gufatwa minenegwe. Pacifique Ninahazwe rero akaba ari we yavyanditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook, nk'uko n'ubundi abandanya kugeza ku bantu inkuru zigiye zitandukanye zibiba biriko biravugwa kuri abo basirikare bari muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Duhereze rero kuri aya makuru. Mu Kirundo ubutegetsi ntibuzosubira kwakira umunyagihugu atambaye ibirato. Kuva mu ntango z'umwaka 2025 nta muntu n'umwe azokwakirwa mu biro vyose vy'abajejwe intwaro atambaye ibirato, atisuganije mu vyerekeye isuku. Colonel Victor Segasago ni buramatari wa Kirundo niko rero wewe abitangaza. Rero tubakengurukire cane, ariko kandi mushikirize ivyumviro vyanyu muri commentaire iya nkuru twabagejejeho bwa mbere ivuga ku kungene Samia Suluhu Hassan, perezida w'igihugu ca Tanzania, yoba yarongekiye impano canke ingabire umukuru w'igihugu c'u Burundi, akaba ari inyoni zo mu bwoko bwa peacock, ndetse zikaba zaje ziherekejwe n'abaganga bajejwe kuzitako. Imana ibahezagire.